uvuze yuko wabuze mutama kandi akora uwo muhungu mukuru cyambere cyo curi umuhungu mukuru mutama wawe agagenda ibanu usigara mu biso ni bihe bibazo wahuye navyo mutama kigenda nk'umwana mukuru challenge ziba ndende ziba ndende uzitayeho nawe ubundi challenge umuntu agira abuze umuvyeyi n'amajambo abavuye ku bantu bamuzungurutse amajambo yagute urabizi umutama agiye cyangwa umuvyeyi ufise agiye ya sponsoriza vyose haza babandi bakubwira ati ibintu bizohinduka ibintu bizomera nabi ni bake bakwiziza ko ejo hariho twese dukurira hamwe mugabo ntidusangiye ivyumviro na mindset na vision y'ubuzima ukuntu tubibona nyabwo ati nari mfise responsibility yatuma jewe ndabikora uko ndabikoze inzoga ntizisamaza ijya ni enjoyment ni nko kuryoherwa inzoga abakobwa nibo basamaza gusumba inzoga muri aka kazi kiwacu bro serious none umuntu anywa umuziki urimo abakobwa urimo inzoga novuga yuko urimo n'ibiyayura muto wewe usaba bisaba ko rabici wawe rero kikuyayura wewe cengira bara abakobwa niko novuga ikihe kintu cakubabaje kugeza n'uyu munsi uvuga ati vraiment narababaye ikintu cambabaje ngiya nigemera ava muhira agenda mere yaragarutse we nakubwiye ibindi tuzoba turabiya muze yaragiye na mere aragenda mu yindi nzira mugabo okay mze wewe yitavye imana amamere nawe yitavye nde none uca wiha image nibiya byo mu masinema yaciye agenda kuwundi mugabo wundi mugabo ko yaje nari nkuze ntitwari kubana papa we wanje nakuze ndamuzi sinari kwakira undi mupapa agira hamwe mu wagutwaye nawe ni ugenda umva rero nka wewe utwara igihugu naje nkatwara ikindi mfuye wokiza gutwara n'ico wanje she said she need it she said she want me she wanna be my baby mama can't believe it akunda loli change ice cream ari li wala I am lucky the kanana majis no ya etama akunda fornication go post IG na TikTok caption I'm ready to perform akana bisha yewe ni mimi so Sasa menyo inza. Ni Shona kisa chabadilika Chua swaga. Drippy ni bayahongora. Hiyo ndio sasa. Ni bayahongora. Ayo wajia kuramu. Oh yeah. Yo, wazee vipi? Yo fresh. Safi. Mezele zaga moto. Big up. Kuwa? Vipi mzee? Uko fresh. Muri ngaha muri muduki. Turatiranye tu story tuzo. Ndabavangire gatoya. Meze fresh no. Yes. Je ngoma ndabakoresha akantu kidogo. Wewe kidogo kugira ngo dushangamike gatonya sibyo? Umuntu azahano kubigara. Ariko nabagenzi n'abagenzi amakongo ganya batsikutana. Ubu yaba twari kumugaba barashobora kuhava naco. Kubirukanye. Agomba cyadukura mu. Biragiye birukanye. Iminota 10 none iminota 10 ni myinshi baturindira. Baraza kuturindira. Yes. Nta kibazo. Yes, welcome ladies and gentlemen muraho murakomenizera komeze neza murose mwirwe cyangwa muramutse na mpereye. My name is Franny the answer. Iyi ni African TV sonda kwikaze usubira mu Burundi mu Rwanda mutazana muri Kenya muri Congo. Iburaya muri Amerika ndetse no mu Guvya bara ndavuga amazina B. Saudite abari Dubai mugemese ndabaha ikaze. Iyi ni African TV no mudufite umutumire adasanzwe. Uyu unya numujene adasanzwe za uganira byinshi bitandukanye ndetse no kubijanye n'umuziki wiwe. Yes, Entreta no muririmbyi. No muririmbyi aho kandi ugira ngo muririmbyi kwa tumve ko muririmbyi azokanza duha kapera gatonya hamace tukenda no mu bindi. Karibu sana mzee. Ku mazina ngenda kuri Easy Boy 19. Ibyukuri ni Ali na wandi umuririmbyi wo mu Burundi. Ibijyanye no kuryohera abafana naho freestyle sibi ku muririmbyi kuko ni navyo bitumye tubaho. Reka ngire akantu gatoya. Na 19 VIP hate me soon see me on your flat screen. Koma mashi when you see me je nkunda abana bose beza canke bikashi mama fra plug gun shot shoot the enemies I can't stop iyo fashion mic baza gigabit nuzogume hafi yabo cyane no frenemies nubo bararindiriye ko mbura ama melody ndadundana na beat nkakora na mahiti bad energy je ndawasha nakawidi toarido je nkoresha servo ako karakwiye bro akarakwiye kabisa. Yes, ni Ali ari niyo mazina y'ukuri. Ayo muziki wavuze ko ari Easy Boy 19. Easy Boy 19. Why Easy Boy 19 bro? Nibyo nakuze fise.
siryo mu muziki easy gusa boy kubera easy boy uroroshe mu buzima busanzwe cyane hasi noroshe uri umuhungu yoroshe ni normal nyene nk'abandi gusa abantu babona yuko ndi simple bivanye n'ukuntu duhuza n'abantu bose ni naho izi ryavuye kuko tuzinanye tutazinanye tuguma twahuje abari bwabo bari rwa rukundo nyene yes ni easy boy ariko easy boy n'umwana yakuriye hehe kwanza navukiye mu Buyenzi uzawa Buyenzi mzee wa Buyenzi benshi gusa niko ntakunze kuvuga igiswahili kuko sinakuriyeho gose benshi bazi ko nakuriye mu Kanyosha ariko umwana wo mu Buyenzi amashuri ayize he na he ishuri najaganyije bidasanzwe gusa reka mvuge nk'abiri atatu New School Sedilake Seska ari nawe ushoboye kuvuga ayandi ni inyongera watanguye umuziki ryari byatanguye gute jaho bundi kudabo vy'umuziki nahoze nkina football huko umuziki waje kubwo buzima kuko urabizi umugabo wese yigwanako canke yigwako mu Kirundi niko novuga umuziki nawe utanguye neza 2017 muzeyi Tazimana niyo motivation yampaye gukora kuko na support ndende nari mfise na football nakina muri deuxième division dynamique mugabo reveni ntizari nyinshi urabizi umupira wacu nga cyasaba ko ndondera ikintu bituma ndonka makeya mugabo natanguye nandikira abantu hajye usanzwe wandika n'imiziki aba harabo nandikiye batayisohoye uvuze ko watanguye umuziki waronse inspiration ari uko muze hapfuye kubera ko waronse inspiration ariko muze hapfuye zaje gute urumva twese dukora dukunda imiziki nakuze ndawumviriza ko namuzi yarumenyesha makuru kuri Bonesha rero muziki cyari ikintu nyene namye ndimwo iki kubera football no muziki birajana football n'umuziki birajana bihuriye he umukinyi n'abari muri sport abakeneye umuziki cococo umuririmbyi yatekanye muhira arakenera agapira ku karori umva birahurirana mugabo jewe nico cyari hafi kubera nayo nigiye indimi byari byoroshe ko nandika ko kwari kwiga gusa ko abamizirima nta korale tujamo byasaba ko niga utwo tuntu dukeya tw'amajwi n'ama melody kwiyandikira nije nyandikira hajya wagiye gutangura kurondera ivyo kuririmba utaratangwa no kuririmba abantu benshi nk'abakatolika cyane ahubwo yaje nakuriye muri eglise nakuriye muri ndirimba nyamara nakubwiye twe abamizirima biragoye ivyavuye hehe nyene nakunze nkunda muziki ni naho byoroheye indirimbo ya mbere wanditse byari bivuye yuko umva ronse inspiration kubera mutama wawe apfuye yari bimeze gute d'abord yari bimeze gute umujene nkawe d'abord akiri muto mutama wawe apfuye yari challenge kuba ndi n'umuhungu mukuru muhira byasaba ko ndondera ikintu gituma hinjira make nawe sinovuga ngo naciye nandika indirimbo z'umubabaro muziki oya gusa icyatumye abantu bamenya n'akaririmbo kamwe kitwa narasaze ivuga gute warasarijwe n'iki hasi nasaze sije yavuye uko abakobwa keshi udafise amahera naho umusabiki ashaka bakwemera aratwenga ntakubwira aho yaca ahubwo ati warasaze niyo kavuye cyane yego uvuze yuko wabuze mutama kandi akora uwo muhungu mukuru cyambere cyo curi umuhungu mukuru mutama wawe agagenda ibanu usigara mu biso ni bihe bibazo wahuye navyo mutama kigenda nk'umwana mukuru challenge ziba ndende iyo uzitayeho nawe ubundi challenge umuntu agira abuze umuvyeyi n'amajambo abavuye ku bantu bamuzungurutse amajambo yagute urabizi umutama agiye cyangwa umuvyeyi ufise agiye ya sponsoriza vyose haza babandi bakubwira ati ibintu bizohinduka ibintu bizomera nabi ni bake bakwiziza ko ejo hariho rero nategezwa kurondera ikintu kimwe ngubu naho muziki uraruhura muziki uraruhura kuko ni kujya nakubwiye ndiyizi nyene nko kuvyumva ndagufitiye umuhaye ndashobora no gutora amaye gutere nkicera nkaguma nicaye ahantu kandi nkagaruka nimerebye niyo mpamvu nahisemo ako kazi kuko je kana nanduhura ndi mu stress wasanga nibereye mu muziki gusa ni ryari wibuka umuntu yigize uhubwira fo canke kumva amajambo mabi mu gihe ukiri mu bibazo vyo kuba warabuze mutama abantu batwegereye basubirana na precise abari benshi tu kuko nakubwiye feedback nziza uzironka ku bantu bake n'abari pole niyo feedback nziza uronka abandi baza kubwira tuzoja muri ibi naho ugira akantu gatuzombe warabonye wa muhungu wanaka
ivyo byose ni ibintu nagombye kugwanya naho mpamvu nishima n'Imana kuba narabigwanye narabitsinda abajone benshi bari mu myaka yawe benshi iyo babuze abavyeyi surtout abanyagisagara yavukiye mu Buyenzi abantu tusanga agiye mu zindi ngeso ugasanga agiye mu bindi bintu ibiyovyabwenge aza mu bindi kacaho mubire bya hatari bo vyagenze gutugira ngo ntufate ingeso mbi ni mentalite niko novuga byose bihagaze ni mu mundi wakuriye hamwe n'abandi nyine bafise erega nivyo twese dukurira hamwe mugabo ntidusangiye ivyiyumviro na mindset na vision y'ubuzima ukuntu tubibona nyabwo ati nari mfise responsibility yatuma jewe ndabikora uko nabikoze yes umunsi wa mbere unjira stu byari bihimeze gute kwari ukunezerwa mugabo ugenda uvuga ati reka niyumvirize n'ubu indirimbo ya mbere nakoze ntigeze isohoka kubera nico gihe challenge naronka bwari uburyo bwa studio iki byari bigoye ico gihe nta namara menshi banasaba mbere mugabo bivanye na situation urimo byari bigorana ukuntu kuronka amara studio iki yes no munsi umuziki turimo plus 257 ni umuziki uno munsi ubona kuri kwatera imbere ku rwego rudasanzwe kubwawe ubona gute nk'umunivya gitangura cyangwa se ugitangura oya Jesse yo yauge ndafise nk'imyaka ishika 8 ndi mu muziki iyo niyo nshatse kuvuga nyene kuko niyo mvuga ati nagiye kuza ndatangura kuri releasing imiziki iki kwera ubwa mbere kwari kwipima kuyo ndimbo yitwa narasaze mugabo abantu bayiha feedback nziza cyane avuga ati aha nyene reka ngumizeko imyaka 8 waratanguye umuziki challenge wahuye nazo nizi uno mushora kuvuga ati sha nubwo imyaka 8 iheze ntaratobora challenge maze guhura nazo nizi iziye challenge abapcoming canka abarinzi bagitangura bahura nazo challenge za mbere abapcoming bahura nazo no kubura ama contact n'ibintu bimwe bibafasha kuko umuziki usaba uburyo nkuko bizi umuziki usaba promo umuziki usaba ama video photoshoots biki ibintu byinshi rero udafise abantu ku ruhande bagwa kwa kuboko canke ikiganiro par exemple udafise umuntu agwa contact kiragoye ushobora kumenya ati nzogenda kuri ideal ati kijya cuma nico bakoreramwe umuziki bisaba ko umuntu agushikana nizo ntambamye novuga ko nahuye nazo mu muziki cyo gihe ni nayo mpamvu abantu baza bambwira ngo Easy Boy mutama wubuke hari abantu bari mu muziki bakera bemewe n'ubu banzi neza tuzinanye nabo nyene batarashikaho bashitse niyo mpamvu navuze ati ni question y'umwanya biti anytime irakoreka ico nyene nagomba ndakubaza ni wibaza ko ari kubera iki Jean atahitira boneka canke nirihe banga ari kugira ngo hit uboneke ubu rero niyo ngitangura gukora ko support yabonetse niyo mpamvu ubona ubusohora ama video meza kandi merci ngakora ibintu bitandukanye naja mu studio izo yaba vyariho kuva ico gihe kiba caraciyemwo kuva kera uze Easy Boy mutama wubuki kandi akaba ari Easy Boy 19 abo bantu babiri twoshaka kubitiranya atandukaniye he kubera iki none genre bikubira korohera kubana n'iryo zina mu gihe uzi ko ari undi muntu kandi amaze gufata izina ntaco ritwaye ntaco ritwaye kuko sino none gashaho namumenye inyuma noco ndarihindura izina namumenye inyuma namumenya asoranye indirimbo na Feel Bite namenye yuko hari wundi Easy Boy kandi naho umunsi banyandikira ati ijya ndirimbo ya Feel Bite ni gwawe nabwiye ati sijewe none ndakubeshe message ndi nazo rezo social ntiyita uvyakiriye gute wumvise ko hari undi muntu mwitirango kandi aje ku muvuduko udasanga nifuza kumva ko ari ukumva ko akora umuziki wiwe nico kintu ca mbere numvirije bisigura ko nyuma yaho utigeze ugira ubwoba acu utekana Suwezi nikatetemeka sasa braza ririmba nabi mbona kuogopa oya turi mu kazi kamwe none umushoferi mwese muri abashoferi tuduga ruguru twese noca mvuga ngo bana reka ndamutinye ngo ujya nyonga n'ingoga ngo ku makoro hari gihe umurabo kavuga ati uyu mujamara yanarongera kabisa kankubita ibintu birimere ikirundi ciza bavuga ati ni bibi gutitira utitiye babifuye byose yes bro ariko muso mbere kwanza ukibibona muri wowe nizihe nguvu waronse ubwo nabonye ko ari nka duwere nyene niyo challenge nabonye noronka basi ngira bazora bavuga ati yarakoze kuko nubundi ego turi babiri none ntihabura nabira gatsindana umwe urakoze
tuzokora umuziki abafana baryoherwa umuziki wa Easy Boy bose n'ahantu hamwe tuzohicara banashima bikenewe abarundi tubaho umuziki n'abanyamahanga ibindi ntibaze batubaze niyo bazojije ibindi ntibaze batubaze amazina ntacavuze ufite confidence irenze mzee niko gira confidence none imyaka yose iri kiracamo niko Imana nakubwiye ati hari ibintu bimwe bimwe bitari bihari naho ubundi umuziki umuntu ari tayari kuwutanga kadusubira rero kandi gatonya rero uzi kuri umwana wo mu buyenzi bw'abatari wakuri wakuze uri umwana ameze gute narajaganya gusa life yacituma ntekana cambamira nk'umuntu ahoze kubera nk'ubu ndashobora no kuba nicaye nk'ahantu basi ndi umuntu aguma araba bivanye kuko ibintu twandika tubikura mu bantu umuntu asitaye hajya ndashobora gukuramo melody nkaca nandika ukuntu yatsitaye hakavamo indirimbo rero iyo ndi mu bantu sinkunze kuguma mvuga bivanye hari inkuru dutera kwe tukanatwenga tukagirana mugabo ndi umuntu akunze kuguma araba yiga basi environnement imuzungurutse n'igutuntu n'utundi kujaganya mu bihe buryo gamze vurugu tuza kijene none abajene kujaganya ntubisi oya hari abantu tutabizi arano kwa dukurikana bavuga ati sikisi kujaganya abajene y'ubujumbura reka tugire example twajaganyira mu bakobwa ico cyonyine basi ko ndi umuhungu najaganyira mu bakobwa ico cyonyine ibindi tubishiye ku ruhande yes kuba uri umujene akiri muto surtout umumvu umujene akiri muto hama kandi yifisemwo ikintu cyo kuririmba hamwe n'abakobwa Mesho akunda kuvuga yuko abakobwa bica cyane abasara rero jewe nakuriye mu bintu by'umupira kandi umupira nakina kuko indoto kare hari gukinira 10 yijya y'intamba niyo ndoto nari mfise kuko n'umupira vraiment niyo ari meti yanje kera rero abakobwa nibo novuga ko boba basamaza abantu ku kazi niyo basamaza inzoga ntizisamaza ijya ni enjoyment ni nko kuryoherwa inzoga abakobwa nibo basamaza gusumba inzoga muri aka kazi kiwacu bro serious none umuntu anywa umuziki urimo abakobwa urimo inzoga novuga yuko urimo n'ibiyayura muto wewe bisaba ko rabici wawe rero kikuyayura wewe cengira bara abakobwa niko novuga amona musina no musina ubu ndatekanye ubu ndindiri umwe mwiza ubuzima oya sinobesha ubuzima haracari kare gusa sinzi vyeje muri makuru acinjira uracinjira hatandukanye ndacari ko ndagerageza none nk'ubu basi yego ndakora umuziki hari none ubwira ko nkunda kanka kavuga ati abaririmbyi ndabatinya abasani baragoye abasani muragoye bari tugoye nta rukundo bagira pe ruriho abasani biragoye none office abantu barenga 1000 bagukurikirana hakazamwo 30 ocutora muntu aho nyine ntabwo nagira niho habageze ko murashobora kugira show nziza oya biragoye naje ndakubwiye ati ni miduga 10 iri ngaha iyo ukunda mwitwara utwara mwo oya ufise show y'imodoka umwe ufise show y'imodoka umutegezo guhita mwumwe nyene ndabifise iyo show ariko bimeze urumva mba ndi oblige ni show none gukunda umukobwa n'umwe none siko bimeze none kiragoye bivuze yuko gukunda umukobwa umwe ubunya biracagoranye nico nshaka ahubwo kandi bavuze ko kirindiri none abonetse hategezwa kuboneka mwiza abikwiye ega ngaho mba nirengagije abandi bantu barenga ntanazi yibwiriza kubirengagiza nyine n'ubundi yegura umuhungu rero arakwiye kubikorera rero Regari ivyo urimo kugeza uno munsi ku kintu kijanye nuko umuririmbyi yamaze kuba agitangura umuziki benshi ko baca baja mu ngeso mbi danye turavuga kujaganya tutangura muca mutangura kujaganya ni bihe bintu bikunda gusubiza cyane inyuma abasani kwibagira nde musana ubona yibagiye ngaho iwacu kwibagira rega kwibagira so kwibagira nkuko ndabikubwiye kwibagira objective ufise yes niko kwibagira navuga karorero ka hafi ninde musana ubona ko yibagiye ngaha anya you have to be honest wewe oya you have to be two turaganira nibisani nkuko nundi yashobora kukuvugira ajya ku ruhande oya nkuko nundi ashobora kuvugira ku ruhande rero nimba yarajaganyije
Furamuvuga nyene kugira ngo yikosore easy. Reka mvuga uwo muhira. Oya no hanze uramuvuga. Bano wo munzu gusa. Oya uwo muhira. Grand frère Fabelove. Wambajije. Ndakubwiye uwo muhira. Abandi ntunteranye nabo kuko muri ntaco. Muri make Fabelove yari bagiye. Cyarico. Yari gisaho. Cyo gituma baby face baguma bamurira kuko aya yari gisaho niwaza umuziki w'ingena gukora sio sisi twe turabafana turajija ukujya wavuze asohoye umuziki ndagenda kuri YouTube nkumviriza ari ndasohoye ndagenda kumviriza par exemple umufana wa Bface naho notera telefone nkakwereka detail nyene zintuzeya zige nayitoreyeko hari no mu mafungo mbe nayitoreye kubera iki indirimbo nziza isohotse urayishira mu telefone ukayumviza ni bwa buhinga nakubwiye ntegezwa kuja kumviza uko sindirimba style imwe naho difference nzogira n'abantu bamwe kuko nivyo hari abashoboye afrobeat hari abashoboye gospel mugabo jewe nta limite nzogira ni kaswida bishobotse nzozitabura kuko ndi ku gisoko ni nabona abafana banje bakeneye inaci nzoyikora aha urafise mama wawe niye manura nk'umwana w'umuhungu mama wawe yaguhaye kugeza n'uno munsi uvuga ati bana mere vraiment ndacubaha ikintu wambwiye kumenya kwitwara mu bantu cyonyene niyo manura barampaye kumenya umuntu turi kumwe ari we ukuntu ndamufata bivanye na niveau ariko canke uko ateye cyangwa ukuntu umenye mentalite y'ingene imeze kumenya kujana nawe nikiye ciza cyo gukurira mu buyenzi makartier atandukanye nakubwiye ko ntakuriyeyo je n'ubu nogenda mbuzi izina ngira rya muzengira niwo bomenye meze nk'umufantome mugabo hajyanye bamwe ndamubwira ati ndi umuhungu wa nakaca yibuka mugabo ntibanzi vraiment ntibanzi kuko nakubwiye n'igiswahili ndakiyagisha abantu bagikeneye nyine naho ubundi sio sana nicyo kintu ubuzima bwo nyine bwabyo nyuma za deception zose wahuye nazo ze hakimara kudaya n'ibindi ubuzima bwakwigishije kubyo wicara ukavuga ati gova namenye nivyo ndakubwiye namenye abantu kuntu zigizwa ubivaye na situation irimo kuko ingorane zikwereka abantu benshi kuntu bameze n'abantu isi ukuntu iteye ni amajambo nakubwiye nutaruzi ko yokuvuza ate bana wa muhungu wanaka nuko bitashitse nyine wa muhungu wanaka yaya bisubwenge biki umva ivyo byose ni challenge ari umuntu twese amajambo ntituyakira kumwe ndakubwira ati wewe umengo ntukomeye nando ndakubwira ukonye hari umuntu ndamubwiye ko aca gifata yuko adakomeye cyangwa kandi umubwiye bisanzwe tu rero ico ni ikintu ca mbere banyigishije kujera amajambo kubera amajambo arimo pressure amajambo arimo pressure ushoboye kuyajera ikihe kintu cakubabaje kugeza n'uyu munsi uvuga ati vraiment narababaye ikintu cambabaje ngiye nigemera ava muhira agenda mere yaragarutse we nakubwiye ibindi tuzoba turabiya muze yaragiye na mere aragenda mu yindi nzira mugabo mzee wewe yitavye Imana amamere nawe yitavye nde none uca wiha image nibyo byo mu masinema yaciye agenda kuwundi mugabo wundi mugabo ko yaje nari inkuze ntitwari kubana papa wanje nakuze ndamuzi sinari kwakira undi mupapa agira hamwe wawe gutwara nawe niho ugenda umva rero nka wewe utwara igihugu naje nkatwara ikindi mfuye wokiza gutwara n'ico wanje ngizo kuri vraiment uyambwiza ukuri rero urumva nijyanye nakubwira yumvire umenyereye kubona se wawe ava ku kazi ashika saa amazi ashushe ukazubona nk'ikindi gihe ngo waje undi mutipe je namubwiye ati reka tubyoroshe gende mubane hiyo rero muga ko yabonye yuko ntamwemereye yacabona umengo niduhuje kandi urumva kiratawuritse aciye atora byose caragenda cyagaruka yaragarutse rega muvyeyi n'umuvyeyi wundi nzomukurahe ariko byaramuharanye ubuzima none ubuzi ngene buteye
none umwana w'umuhungu arashobora kubuza mama wiwe kuja aho igomba kuja kandi mutama atagihari Jesse namubujije ahubwo nanse ko baza kubana muhira Jesse namubujije nanse ko baza kubana muhira nijya nakubwiye wewe se waramenyereye ukazona nk'undi mupaparaje n'amaguru hejuru y'imeza kujya nyine muzehe wawe yabigira wewe byo kuryohera vugisha ko ufuhiye mama wawe Jesse namufuhiye none ari gutunga mama ntunge n'undi mupapa uyasiga so ari kubatunza umupapa we abaje gutunga mama wawe n'abana sahasanze ni birebire ntacu yarabuza abana yarabafise twari batandatu abandi yarakeneye barabiri Iki kigo hakuye muri izo situation kujera famille maze imyaka ishika 10 ndiko ntwara muhira bemeze nka papa ufite imyaka ingahe ni 25 ku myaka 10 niyo tanguye kugira izo responsibility none imyaka iheze muzee yitavye Imana muri 2017 Mwaka 10 baba yakwa gushika imyaka 9 8 ni nka 10 yeah rero urumva nije nari njera byose niyo mpamvu abantu benshi batamenye umuziki wanje gituma ntafokasinga gose kubera muhira bati wanje byasaba ko bigenda umuhungu agira ngira kabiri muganda umuhungu mukuru kuri 6 abo bantu bose bari munsi cukura kiyo myaka ucukura ko no kuyiwanje ucura bukuntu banganangana bose ata muvyeyi numwe bafise ata famille uvuga ati ngo telefone hari n'umuhungu mukuru washaka ngirene obuze mpeba ibintu byose byansamaza sandonera ikintu focusingamo wabuze mtama ukiri muto warumaze gukubitwa muhira nimbara kubiswa wakubiswa ziri kunkubito inkoni twa turaye kera gose kwaba ari gutadutevye kubera biza umupira mu quartier twarajaganya hamwe akubwira ati kandi n'ishuri byasaba ko dutakare rero aguhaye sambira ukaza saa 3 caba ari giti mugabo muri wa rukundo nyene umuvyeyi n'umuhungu wiwe yes katekane mu muziki wawe kandi indirimbo rero gusohora indirimbo yitwa gute love kubera iki love yari gusohoka kuri Severland sankiye he oya kubera amafungo muri Ramazani umba byari bigoye naciye mba oblige kumanza kurindira kuri posting ko sinari kwinjira gukora promo uri mafungo wakapela kidogo ya love. Hello my dear, cute mamacita, comment ça va? I like your smile and how you talk over butterflies. Ciao nkorero. Padisha mzuka tena. Naze kuririmba ivy'ubuki. Kubera iki kandi? Ivy'ubuki byo dukeneye nyina ahubwo. Iyo teme ndayibuzisha intwenza. Bandanya tu. Ni teme yo kurira ku buki. Vuga twumva. She said she need it. She said she want me. She wanna be my baby mama. Can't believe it. Akunda loli, change ice cream. Ari li while I am looking. The kanana majis no ya etama akunda fornication. Go post IG na TikTok caption. I'm ready to perform. Let me show you my love. Waiting be love na go fise my boy. Wa wundi umwe twako turavuga. Yeah, and tugende wanditse. Nibwo buki bariko ravuga. Ubuki ajya burarenze. Yes. Yes, YouTube channel yawe yitwa gute kumashaka gushigikira kura umuziki wawe? Easy Boy 19. Easy Boy EAZEBOY espace 19. Yes, ni Easy Boy 19. We ari gushaka kumwita apana mutama w'ubuki nko yavuze. Are you ready guhangana uko biri kose? Ijambo rimwe kubakunze umuziki w'u Burundi, ijambo rimwe kubona sinzo bakurikirana umuziki w'u Burundi. Babandanye bashigikira akazi kanje. N'abakora ibiteramo badutumire turyohera abafana bacu kuko ni naco batwishuza. Natwe turakeneye kwipima turi ku stage turabe performance zacu. Ni byinshi byo gusaba mugabo ibindi tuzobabwira nundi mugabo babandanye basupportinga bashigikire ni channel. Yes, yitwa Easy Boy ariko nakunze mystery yawe twongera kandi kame ko guheraheza gusa tunasezera. Burundian girls are funny. Udafise amahera ntibafana. Shakurungi ike message igihumbi atabishasha barabana ni soble umbona nkumu crazy kuko ntafisi benzo mix red yellow
blue like rainbow, you are amazing. Ndazi kwa bana batawuni kenshi ariso. Beshi muri bo batikiza ibigabo. Twama twababonye mu mabana resto. Tubaha amahera bakabaha indabo. Big thanks my man. Yes, merci beaucoup. Wose dukurikiranye yari Easy Boy 19. Ja kuri YouTube channel yiwe, ugire subscribe, abindi ndirimbo ziwe, laba link muri commentaire. Asante sana. Ciao ciao. Yeah.